na mbere ho murazi neza ko ishyamwe ntabariza rirabi by'agateka k'abanyororo n'imiryango yabo. Murabona rero kuno munsi ko twagerageje gukoranya ibisata byose bijanye n'ivyo butungane, haba mu mabohero, haba no kumviriza abene gihugu, cyane cyane ko muzi yuko parke nkuru ariyo bushikiza manza kizigenza wa Republika kukiramwo. Musanze muzi ko ariho amadosiye menshi y'abajana abantu mu mabohero akunda gukorerwa. Tukaba twabakoranije kandi n'aba baraba amabohero. Murazi ko umunyororo yapfunzwe, byo gufungwa ntibiba bihereye aho, agateka kiwe karabandanya, kugira rero twerekane neza yuko umuntu yapfunzwe ejo azopfungurwa, kandi ahejeje gupfungurwa akaba ikindi kintu. Vyumvikana yuko dushaka yuko ubuzima bwabo babubungabunga bafise murabona ko bariko barakarihirizwa ubwenge, no kugira rero turabe yuko intumbero ntabariza yihaye 2022 gushitsa 2027 ko tuzoba dufise ubutungane bwiza bukorera buri kuri bose no mu mabohero adasigaye inyuma. Niyo rero tuvuga tuti mwumvise neza ko mu migambi yacu ko tuzogira n'ibigo bishika 3 tuvyifata kibanza kugira abanyororo iyo bapfunguwe bace babanza bacemwe ivyo bigo n'imiyururu nk'amezi 2 cyangwa 3 kugira vy'ukuri agatima tare bari bavanye mu ibohero tubanze tukabakuremo mbere wanashaka mu ivyo bigo duce tuhashira n'ibintu byo bigisha kuja kwiteza imbere iyo bazoba basubiye mu miryango yabo. Musanzwe muzi kandi neza cyane cyane abapfaso niyo bapfunguwe dusanga abashinga ntabe babo barabahevye, ugasanga rero mu miryango abana bavutse baciye baba victime yaba bavyeyi babiri, umuvyeyi umwe atakiriye uwundi. Nivyo rero turifuza yuko agateka k'abakenyezi kogarukirwa cyane cyane iyo bapfunguwe, bakamenya yuko umukenyezi agwa mu ikosa nk'iry'umugabo uyu nawe uri abagwamwo. Rero nivyo rero tugiye gushira mu ngiro. Hanyuma kubijanye n'abacamanza nabo baraza gukarihirizwa ubwenge kubijanye no kunyarutsa imanza. Murazi ko ariyo ntumbero ya Sebarundi, havuga ati vy'ukuri gupfunga ntiyoba ingingo ya mbere, n'ukuri gupfungwa byo bwa nyuma. Niho rero mubona n'abashikiriza amanza basanzwe bafitse bakukira ry'amaparke, no kuvuga Bubanza, Bujumbura, Meri, Bururi, Gitega na Muramvya. Mwabonye bose ko bari ngaha vy'ukuri, kandi ni igikorwa kidushimishije ko bitavye akamo. Ivyo rero tukaba twabikoranye n'ubushikiranganje bw'ubutungane, tukabikorana n'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika. Ivyo rero bikaba bidushimishije. Bwa mbere ho murazi neza ko twebwe nk'abakurikirana agateka k'abanyororo kirya gikorwa kiriko kiraba twarakengurukenye n'icubahiro mukuru w'igihugu ko ataca atakora kugira akorera abarundi neza n'abapfungwa batibagiwe. Aho mwabonye neza ko yari yigereye ku ibohero rya Muramvya gutanguza iryo sekeza, ariko ibitadushimishije murazi neza mu kiganiro Sebarundi yashikirije abarundi kuri ku kibuga ca Munyakabiga, aho twafashe ijambo tukerekana yuko hari bitagenze neza. Twobigaruka ko muri kino kiganiro mwarabibonye ko Sebarundi akamo kacu ka societe civile yakitavye, akabona neza by'ukuri ko hari abahemu bamuhemukiye bagahemukira n'igihugu, mbere bagahemukira na bene wabo mu kurekura inkozi z'ikibiruhebwa, aho kurekura aboja kurangura igihugu mugabo bakarekura abicanyi. Ivyo birumvikana neza rero ko bitagenze neza, ariko aho nyene tukaba twavuga yuko mu gukorana neza n'ubushikiza amanza kizigenza wa Republika n'ubushikanganje bw'ubutungane ko ubu nyene turiko turavugana hariho irindi suzumwa ririko riraba. Mutwizeye ko mu minsi iza itarambiranye hazova mu mwimbu udishimishije. Kuri iki gikorwa nyene mubona twakoranije bano bubahwa, twagira tubabwire yuko muri ayo mabohero ashika 5, no kuvuga Bubanza, Mpimba, Bururi, Muramvya na Gitega, abo bose abantu bacu baragiye muri ayo mabohero, ari ivyo babonye
tugiye gukorera ko mbere n'umunyororo akazohatorera koyoko cyane cyane bimwe byo kutavugwa na bimwe byo kutaronka abavoka n'ibi byo gufungura umuntu agwaye ntaronke akerera ibyo twokwita regime ivyo byose mu misiza bigiye gutorerwa inyishu mu twasuzumye mu masuzuma twagize mu mabohero. Uru n'uruhara rwantabariza ariko namwebwe abamenyesha makuru mudasigaye inyuma ko musanzwe ijwi ryanyu namwebwe rikegera kure twabivuze neza yuko abafasoni ba victime y'amakosa baba baraguyemwo no mu muryango bagaca bibakwegera. Rero twebwe ico tugiye gukora tugiye kwikora kuri mwebwe kuko amaradiyo asanzwe araba nyene abene gihugu avugira n'abene gihugu tumushikirize mu nsamirizi zanyu yuko vy'ukuri umuntu apfunzwe atabari ruhebwa ikimenyamenya mutanga karoro kuri twebwe imyaka 12 twapfunzwe iyo duhera hariya ibi vyo kugwanira gateka kazina muntu havyo tuba turiko turakora. Nico gituma no muri bajya abafasoni harimwo abahebwa bari bashoboye ariko kandi tukanasaba yuko igihe abashinga ntahe bafise ababo bapfunzwe batobaheba kuko nabonyene bibuka indagano baraganye haba imbere y'abakozi b'Imana cyangwa imbere ya leta ko bazobana mu magorwa. Rero ayo magorwa rero abonekeraho umuntu yapfunzwe by'ukuri nta vyago biruta gupfungwa. Rero twe ico tugiye gukora tuzokora ku buryo by'ukuri umupfasoni wese apfunzwe amenya yuko tumenya adresse yiwe turabe n'umushinga ntaye wiwe ko yoba amukurikirana hanyuma gushikaho igihe twebwe tuzoba twabonye neza yuko uwo mupfasoni yamaze gutakazwa tubanze tumuronderere ubuzima bw'imfata kibanza azoshikiramo.